kubaka kazoza kazoza keza kuko kubaka no kumenya kahise no kumenya kahise. Jewe naje mva ahantu bita mu Gasanda, mvuye mu Gasanda nzanye umurwayi arwaye mu mutwe, hanyuma none baramuvuye kandi nkaba ndi mu bitaro, none ubu ariko aronka agahengwe, kandi mu myaka yahera muri 2010 nari namuzanye arakira, aramuvura arakira. Icagoranye nuko atabaye akiza gutora imiti gusa, nayo ahandi iyo aza gutora imiti yarakize, none asubirwa muri uwo mwaka. Ubu rero nkaba ndi mu bitaro n'ubu umurwayi wanje nkabona yuko mu minsi mikeyi azoba yakize. Abagwayi baje banyitura ngo ndi umuganga ndabakira abicarika ngaha nkabumviriza nkabaza urwaye gute agasigura, hanyuma kubera ingabirano mfise kubera n'amashuri nagiye nongerako, kubera ko maze kuza ndakira abantu benshi, ndavuga nti yo ingwara yawe niyi, nca ndamwandikira umuti, nca ndawumuha, abakozi bakawumumpera akaza kuwunywa, Imana igacana akaronka mitende, vyanse naka ndamubwira nkamuka agenda ku bandi bahinga. Dushoboye muri icyo gihe imbere y'uko umuzo w'abazungu ushika, umuntu wese yakoresha imiti kama, kubera ko akuravye cyangwa akumvirije akaja avuga ati wewe urwaye uku, akaja bashabwira ngo ararota, ngo aravugishwa. Umupfumu rero bashibwira ko umuntu avugishwa, n'umuntu arota, n'umuntu ashobora kuvuga nakazoza k'umuntu, n'umuntu rero ashobora guha n'imiti ugakira, kuwumva akagwa n'imiti yo kwikingira ikindi kiza kizokurikira. Rero umva ico kijambo c'ubupfumu ni kijambo gitunze ibintu vyinshi, nico gituma abantu bagerageje kuja barakuramwo ibintu vyiza, ibintu bibi bitirira umupfumu bakabikuraho, kuko benshi abantu bibaza ngo umupfumu ni waroga, umupfumu umba gupfumura, umba ni ahura arondera ibintu mu buryo butazwi, kumbure hari nahenda abantu bakamwizera, amafaranga akabakuramwo akagiye akaja yisafukira akigira. Ku buryo rero ijambo ry'umupfumu ryavuye rifata impengamiro itariyo, ariko ari uwo mupfumu w'umuvutsi araguha umuti ugakira. Mu ncamake uko ingwara zavugwa kera niko dushobora no kuzivura n'ubu. Heraba nk'akarorero nk'ingwara z'inzoka, zozoka za asikarisi, za angirostome, za turi kwisafani ko bayivuga, ariko ni tricosefale. Izi ngwara z'urukangaga baravuga uti imiti uvuga tenia ko batabizi, baramuvuga uti raba bo. Ku ngwara zo gucibwamo ni kwa kundi, ingwara zo gucibwamo umuntu bamumuti kugira ngo afume ntasubire kuguma yirukanga. Ingwara zo mu mutwe hari imiti babahaye yo gushira mu zuru yo kuyubikira, hanyuma bakamugota ntiyiruke cyangwa ngo avuga amajambo menshi cyangwa ngo agwane. Nuko izo ngwara navuze zibikomere byo ku mubiri cyangwa urubandu baba mu muti wo gusiga, izi ngwara zibikomere nazo bahomeka ku muti kumbure bavanga n'amavuta y'inka cyangwa n'andi mavuta.
abantu baho bari bafise kera amagara meza, bari bafise amagara meza. Muga abantu rero hari indwara bavuza urwaye iki niki, imiti yari hari ikirundi, mugabo n'ubu kandi iracariho n'ubu. Mugabo ni ukuvuga yuko ubumenyi bw'indwara bw'ubu nivyo byatuma turwanya tukabishobora indwara zateye. Na ico gihe zaratera, nico gituma abantu kenshi na kenshi bataba benshi. Noneho hariho n'indwara zo gufungura canke kudafungura, na hene iyo hateye amajambere abantu bagafungura neza, abantu bakaronka ivyo bagira, ivyo na bene bituma abantu baba benshi. Ico gihe rero indwara nyinshi zaterwa no kugira n'umwanda w'impuzu n'umubiri. Yuko abazungu baza, abarundi bene wacu banyakuntunga nabo bari bafise ubwenge n'uburyo bwo gusigura indwara yizanana. Bamwe kumbure bavuga bati ni igihano c'Imana. Kumbure ntibari bwamenye yuko unyoye amazi mabi ushobora kunywa na n'imigera y'inzoka canke iyindi ndwara ikagusinzikaza canke ugatuma ucibwamo. Ntibari bwategere neza yuko umubiri ko tuwugaburira uwuhaye bita ukwiye itakwiye ko ushugira amagara make. Ariko navyo vyaraba babibona kumbure buke cyane cyane kenshi inkingwara badashoboye kuvura igoye, bagerageje imiti yose bafise, baca barondera kuvuga ko kumbure ari umuntu w'umugizi wa nabi yakubiriye, yakurose. Mugabo rero kandi wumve nubwo kuva abazungu bataradushikira irego uburozi bwariho n'ubu buriho. Ubuvuzi bw'abakizungu bwazanywe n'Abadage ubwa mbere bagishika, kuko urumva ko icyo gihe twege twavurwa n'imiti y'ikirundi n'abavuzi b'ikirundi, kandi bari babizi, baragerageza uko bashobotse. Hanyuma rero Abadage baje rero, icyo gihe niho basanze ubwa mbere ngahaye i Bujumbura cyane cyane hari indwara ikomeye cyane yitwa indwara y'ubusingizi, la trypanosomiase. Abadage rero bagishika rero bamba bakeka yuko iyo ndwara yava i Kongo muri Maniema. Kubera iki? Kubera yuko icyo gihe hariho les esclavagistes, hari abantu baje gukura abantu i Kongo bakabazana ino bacingaha, bagafatira gaha bakagenda muri Tanzania, baja muri Zanzibar, ba Pemba. Niho rero Abadage bakese ko iyo ndwara ari iva. Ico bakoze ubwa mbere rero no gufunga inzira kuva ku Rumonge gushika ruguru, barafungiza bati nta muntu azojabuka kandi nta uzoja hakurya. Nico bashobora ubwa mbere. Ubwa kabiri babye bazananye n'abapadiri. Abapadiri rero babaye abambere kugira ngo bagire amadispensaire iruhande yabo. Ababikiraho baziye rero babo bakurikiye na bene, niho batanguye na bene kuvura abantu. Abazungu bamaze kuza bakazana n'ubuhinga bwabo n'imiti yabo, bavura indwara nk'ukwiki nk'uko bayibonye. Bari bongeye kuzo abarundi bene data bahora bavura. Mugabo bafatiye ku zizo ndwara basanze ziriho, kandi hari indwara zaza zica abantu benshi nka zizo za malaria ntuzubona no zigihonye inganda, akayizo ndwara za kanira, izo ndwara z'ubukangwe, indwara zibiza. Bahise bavura izo ndwara zose uko zibona, na cyane cyane mbere urumva insinzi ya mbere nuko baca babanza gupima, bakaca babwira umuntu bati iyi ndwara nuko. Twebwe ko tutapima, batuvura bose ntibapima, barumviriza gusa, ukaraba ugakorakora,
nta bindi bipimo vyariho reka twe nta bipimo twari dufise umuzo w'imiti ya kizungu bawakiriye abwiza kuwakira neza iriga ntiwumve ngo nako twashobora kuvura izo ngwara kwiga si bibi kungura ubwenge si bibi twarunguranye ubwenge ubona abo nyene abo bazungu arivyo badutangariye mu byo dukora tuvuruguta abantu biwacu tukizantu tuhurira wowe uranyigishije ikindi gishimye ahijo ntemera ndakikuramo murazi ko ababirigi baciye bagira amategeko aho bashikiye muri 2023 baragize des ordonnances kugira ngo barabe ingene barwanya indwara itegeko ya mbere yabaye kugira ngo ingene borwanya ibinyoro nyabinyoro rero babonye bikomeye ko biri kandi henshi cyane cyane hariya mu bya Kirimiro ari abapadiri bari bashikiye cyane baciye babiha abapadiri bagira kumvikana hagati ya leta n'abapadiri ababikira rero batangiye kuvura mbere ababikira nibo batanguye mbere no kuza barapima abavyeyi kugira ngo barangire bazovyara neza ico gihe ni kuvuga rero yako kazi bakora ababiri ico gihe barwanya izo endemi harizo maladie endemique mugabo hariho n'indwara za epidemi nikiza niza ndwara zamaziza na rimwe mugazi gafata abantu benshi kandi zikica abantu benshi indwara yari ikomeye cyane ikizina rero bayita tous santé itewe n'inda singiye mu bintu byinshi donc mu byo yakoze bindi bitarike mugabo ico gihe niho batanguriye première vaccination aho rero iyo bagiye gutera inshinge ntibacagura ibitaro byari bike cyane kuva kuri 1930 hari ibitaro bibiri gusa by'abirabure hariho kamwe kari Gitega kandi kari ngahi Bujumbura bita ibitaro by'abirabure mugabo ababirigi bari bafise na bene abazungu ibitaro vya mugabo ibitaro abantu baryamamwo ico gihe byari bike ibitaro byagiye kuba aho hagiye le plan décennal yo 50 gushika kuri 60 niho batanguye kubaka muri chaque province ivyo bitaro ugasanga n'ibindi barabikomeje no kuvuga rero bavura bose imbere ya independence rero no kuvuga rero niho ico gihe nta muganga n'umwe mu Burundi yari ahari Rwagasore niwe yabaye wa mbere ati reka tuze gusabira bourse d'études yo uwo masumbuko adoshobora kuba muganga ivyo vyawe 56 ico gituma aho ngereye mu Faransa navuyeyo ntashe muri 62 nkaba muganga wa mbere urumva ko ikintu gikomeye cyane c'abaganga kuko uzi neza yuko abaganga b'amahanga hariho ababirigi hariho n'ababikira benshi mugabo bera ubona batazogumino ikintu cya mbere rero twagize kandi ni kugira ubwa mbere kugira ngo tutuma abiga ubuganga ico kintu nico cabaye mu vya mbere mu vy'Uburundi bwakoze inyuma yo kwikukira cifisa akamaro gikomeye cyane no kwigisha abantu urumva niho hava ba agronome niho hava ba engineer niho mbere hava n'abaganga ico gihe kandi twabiravye kugira ngo turabe ingene ibihugu byo hanze byo dufasha economy twayihaye aba Swiss abaganga aba France tubaha abaganga adruwa tuyiha ababirigi no kuvuga rero aho twagiriye université ni cyumviro gikomeye cyane d'avant-garde nukuri kuva Rwagasore nduze atwereka inzira ya independence ituvuyeko ifatiye ku bwenge bwacu n'akamaro kacu tuzogira n'abandi icimviro cyane no kugira ngo tumenye abantu bamenye ubwenge uva Burundi bwikukira icambere cyo nuko abantu ntibari benshi nkuko biri mugabo ivyari bihari no vuga yuko kera Burundi bucikukira nko gushika mu myaka 80 wasanga abantu leta yarabavuza ku ngwara zose ariko mu nyuma byaragoranye ku buryo abantu bagenda kwivuza ari bo birihiye amafaranga ariko uhereye nko mu 2005 leta yasubira abona yuko by'ukuri hari ingwara abenegihugu batashobora kubandanya bivuza kubera uburyo navuga nka sida igituntu ivyo byose nibaza yuko babivura ku buntu mbere mu nyuma barabonye bati malaria kubera kwisinzikaza abantu
naho nyene birasabwa yuko hoba interano ya leta ishigikiwe n'abayifasha. Baravuga ati rya miti artesinate na modiakine ya mbere iyo umuntu agwaye malaria barayitanga ku buntu. Murazi rero ko na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu yafashe ingingo avuga ati abana bafise munsi y'imyaka 5 bakavugwa ku buntu, abakenyezi bibungenze n'abibaruka bakakigwa atacu barinze kuriha, ko babona yuko kera novuga yuko mu mavuriro menshi wasanga nk'abavyeyi bibarutse mugabo bakaca bafungwa, wasanga babagumije ngaho n'abana bayibarutse, wasanga mu mihana novuga nta uri karakorera urugo kuko murazi uruhara rw'umukenyezi. Baramubona bati vyiza twosahiriza kugira ngo abo bavyeyi bashobore gusubira mu ngo zabo baheze bateza imbere igihugu. Ubuvuzi bwa Kirundi birashobora gukorana nta ngorane ihari kuko nk'ubariho novuga amashirahamwe asanzwe azwi yuko ashobora gufasha mu kuvura akoresheje imiti kavukire. Ivyo biremewe no muri OMS baravyemera, ariko bategerezwa kuba bazwi bafise novuga aho babasanga berekanye neza ati jewe uyu muti uyu urashobora kuvura ingwara iyi, naho toyikiza ukayipfupfahaza. Aho nta bintu byo kuvuza inzamba bijamwo, n'umuntu ushiko akakwereka ati akagusuzuma, na cane cane hariho nk'ingwara usanga bishoboka yuko kwa muganga bakayivura mbere n'abavuzi imiti y'ikirundi bakabishobora, ariko twebwe tubasaba yuko bimenyekanisha bakerekana ivyo bakora. Dusanze bidashoboka twagira tuti banza mutenyenye, mbere naho nyene bakagerageza bakabakarihiza ubwenge, kuko hariyo nk'ibihugu vyo muri Afrika usanga biteye imbere mu kuvuza imiti kavukire, ariko twebwe nibaza yuko ubu uravye nuvuga yuko ubuvuzi bwa kizungu aribwo buteye imbere, ariko tudasubije inyuma nako karanga mugabo tukirinda bajya babaswaganye bashobora guhenda bene igihugu. Kugana naye gatwaza ikibiyaga Nyamusaka ngiye kwega amazuru abanza we marema. Twebwe turabaganga kazi bo kuvura ingwara zo mu mitwe, ibisazi ari byo mwibonera ibinyene, ibisigo, ubukangwe. Muri iyo myuga 3 dusamburamwo imyuga idarurika, turasamburamwo abapfana bakiro, turasamburamwo imisha n'iyindi, turasamburamwo ubuvyeyi. Kandi muri uwo mwuga wacu tumazemwo uyu mwaka kugira 27 ancienneté turayifise. Kandi muri uyo mwuga wacu twebwe twemera ko tutawa n'abahejeje abapfumu n'abapfumukazi bisi yose, kuko nabo nyene badutaha kutubaza ivyabo. Twebwe twemera gutawa n'abahejeje baganga n'abagangakazi bisi yose, kuko nabo nyene badutaha kutubaza ivyabo. Ndakazi koroha harabakira n'ingoga bivana n'ingene izo ngorane zabo ziba zijemwo zibatandukanye. Abavuzi imiti y'ikirundi bamwe turabemera, n'abandi nabo mu by'ukuri niba babizi usanga kumbure bashiramo n'ibinyoma, ugasanga abo bavuye rimwe rimwe badushikiriye bamerewe nabi. Sindabizi ko vya bivana nuko kumbure abavuzi imiti y'ikirundi bibagora rimwe rimwe kwemera ko hariho ububasha bashikako nubwo badashikako, kuko natwe ngaha kwa muganga tuvuze imiti y'ikizungu hariho ingwara igushikira ukabona yuko atabuhinga uyifitiye, ugaheza umurwayi ukamurunga ikirundi muganga ashobora kugufasha kugukorera mu ngata aho wagejeje. Ariko rero avuze imiti y'ikirundi navuga ko bari mu mice 2. Nka jewe ari umupatiri arangura ubutumwa muri paruwasi yo mu Rugari umugande.
yego nukuri narabonye ko abishoboye, hari ivyo ashoboye kandi naje birampimbara kuko nasanzeho n'ivyo ngaha kwa muganga usanga bitugora, ariko wewe arika ubona ko buke mu minsi iri imbere azoba yabishitseko. Ubu rero naramwegereye, bimwe mu ndabona ko ari ivyo, ariko yego naho biba ari ivyo biguma bikenera ko umuntu abihingura kugira ngo bibe vyiza gusumba, canke none niyo vyoba ari ivyo umuntu abishiremwo ubuhinga kuburyo bw'uko ashobora kwerekana ati igikiza neza na neza muri umuti ariko aratanga ni iki. Niyo ntumbero nashimye ko twokwegera n'umwegera tugakorana. Abaganga tukorana neza kuko kenshi na kenshi ari n'abarwayi benshi turabayimiriza, nabo bamwe batavyitwararika kuza bazanye impapuro zo kwa muganga, tumenye yuko ivyo tugiye kumuvura na muganga yarakimubwiye, tuvuge ngo tumare tufe kumanisha indwara yo bagize iki arwaye. Azanye izo mpapuro turamwakira, kandi bariho benshi bamaze kuturungikirwa n'abo baganga. Tufate nk'akarorero abantu barwaye hepatite B, C, A, abarwaye ivyo bisukari bavuga bati genda mugerageza hariya kuko twarabahaye imiti byaranse. Mugabo rero izo ndwara nyinshi bene izo usanga abantu benshi baragenda kuzivuza kwa muganga ntibaronke ikibafasha cyangwa ntibaronke imitende. Ubu rero tugeze no ku ndwara bikomakomeye rwose tugerageza kuvura, kandi dufise ibitigiri vyiza byabo tumaze kuvura, baduha inyishu nziza ko batoye imitende, kandi tubibona ikigwara cy'igisukari murazi ingene kibica bigacika kuri iyi si. Abandi nabo barwaye indwara z'umutima ubwoko bwose, nabo turagerageza. Naba naniwe guheba itabi katabi kananiye ati jewe karananiye guheba, karananiye guheba, nararwanye ndagerageza kugira gute turabaye imiti nkagaheba itabi ngo ryari ryagize umusega agasubira kuba umugabo aboneka. Kubera bari ngombwa ko umuntu ashiramo ubuhinga, nico catumye jewe ngomba kumwegera kugira ngo turabe noneho vy'ukuri mbega ni kihe gikiza mu iyo miti atanga, mbega bigenda gute, mbega nkamufasha nk'umuganga w'ikizungu kugira ngo tubone vy'ukuri ko iyo miti atanga vy'ukuri nyene gikiza ico ari ico, n'ingene kumbure twomufasha bigatera imbere. Kuko murabona ni imiti bapfa gutanga uko nta bipimo biboneka bigaragara, nta umenya ati mbega gakiza mu uwo muti naka, ivyo bita principe actif, afa gufata vyose n'akabiha umurwayi ko nyene. Nkibaza ko rero uwo mufasha akaboneka nka bimwe bita laboratoire, nkibaza ko afise ubuhinga bukomeye butuma umuntu ashobora guteza imbere ubwo buryo avuramo. Abantu mubonye abantu baje kwivuza indwara zitandukanye zibagoye mu buzima bwabo, hanyuma tukaba tubavuza imiti y'ikirundi. Ariko rero nk'uko tukunda kubibabwira, tuvuza imiti y'ikirundi tutavura mu kirundi. Dufatiye ku kahise ka Afrika cyane cyane Burundi, uvuza umuti w'ikirundi umuntu acatangura kumva, acayumvamwo rumenyi, acayumvamwo umupfumu, acayumvamwo ko bamuroze canke ibintu bamuteze hirya no hino bisa n'ivyo. Hanyuma rero twebwe ivyo sivyo tuvura nk'abajya bavuza ngo barandoze, jewe baragize gute. Twebwe turaba umurwayi uko aje akatwiganira indwara, benshi imbere bakaba baza batubwira ko bandivuje no kwa muganga izo ndwara zabo zikabibinane, ariko tukabavuza iyo miti y'ikirundi ku buryo turaba ko tuvuga yuko dukorera mu ndwara z'ibinane. Hari abantu benshi nka jewe
bavuga yuko bamubonye boheba bagatarika. jewe n'ukuri naragiye kwivuza hakurya Tanzania ku mpamvu z'uko nari ngwaye ingwara bita agakoratima. Hanyuma rero maze gushikayo naho nyine ntivyanyoroheye, ntibamvuye nk'uko bikenewe. Narakora ibikorwa ntivyakunda kubera ingufu zaca zimperana. Hanyuma rero niho maze kuza i Burundi wacu nsanga hariho umupadiri ngo avuze imiti y'ikirundi. Hanyuma rero maze kumwegera nukuri naramwiganiye ingene merewe, yavuze ati wowe urarose urashitse. Umuti yarawumpaye narawunyoye. Nukuri nko mu minsi 3 naciye numva merewe neza, n'ubu hose ibikorwa birusha ndakora, akazi kose kariko kose ndumva ko nkomeye mu gatuntu. Kindi kandi nshingira ko intahe nuko umukenyezi wanje yaragwaye amaso ntiyegera umucanwa. Mugabo harageze igihe n'ukuri tumaze kumwegera yakojejeko. Nuno munsi umugore wanje Ninaba ko twovuga. yuko umushikiranganji w'amagara y'abantu bamaze kubona bati reka twegereze cyane amavuriro abenegihugu. Hariho n'inyigisho bijana kwegereza amavuriro abenegihugu. Ico novuga yuko kigeze ku ntambwe nziza cyane kuko nababwiye, kuko ni hake novuga ko atahariho umwe niyo bateza kugenda ibirometero birenga 5 aja kurondera ivuriro. Hanyuma kwegereza imiti naho nyine abenegihugu nibaza ko ico twagishitse ko kubera yuko cagiko kamebu kizana imiti, hanyuma hakaba haragiyeho uburyo ingene ibashikira batiriwe barazi ni Bujumbura. No kuvuga yuko mu ivuriro ritoya imiti yiheze ashagenda mu ivuriro novuga muri pharmacie mu bubiko bw'imiti bwo muri district nayo zikaba ari 45 arashobora kugenda akayitora hafi akaca asubiza mu bubiko bwiwe. Kandi ntazimbwa kuko hariho urugero rw'inyungu bagenda bashiraho kuri bose. Yuravye abantu bapfa ko batagira imiti naho bagira ngo hariho swenga gratuit, harya ubiravye neza hari ibintu bitavugwa. Upfa kugenda hose kugira ngo ubone muganga banzugira ngo cahariya kwa kontabule. Cyo ni ikintu gikomeye. Nico gituma ntuzira medicine igomba kuguma ari activité sociale. Igomba ari ikintu kigomba gufashishwa no gufasha abantu. Kubera amafaranga ntakunda kuboneka kenshi na kenshi kugira ngo umenye mwene ivyo nukwishira mu kibanza c'umuntu ari mu kirimiro atafaranga yaronse rya revenue muri uwo mwaka. Mugarwaje umwana, ego umwana ngo barabavura ubu, agwaje umugore ntaho bizi ingene bigenda, wenyine agwaye hari naho usanga ari byo. Mugaje iyo ndavye nk'ibujumbura ngaha ndavye ingene ubuganga bukora ubuye, harakwiye ikintu citwa humanisation de la médecine.